Ndarakira ko mugabire data mudukurikirane Ange Michel Muhayimana ko baravugana ndabaye kaze mwese mu nyigisho no munsi muganiro cy'ukuri kubohoraganisha kibafasha gukura muntu no kumenya umwana wacu Yesu Kristo mbaye kaze rero mu nyigisho no munsi inyigisho igira 10 mu kukana bishuga twise mbega Kristo aragwara arapfa canke arakena twacha ku ruhande gukugwara tugeze tubisaba no kwaregereza impera y'icigwa cacu rero uyu munsi nagira turabe icigwa tubandanya turaba abantu bagwaye misizano rishasha mu ntumwa canke mu bakozi b'Imana mu misizano rishasha tubona tukarabonye Yesu turabona ko atigeze agwara Petero ntaba mvuga gwara turabona Paulo ko yagwaye ayivuga mu Magalatiya 4 turabona Epafrodito umugendanyi wa Paulo ko yagwaye no gupfa ariko Imana ikamukiza na Paulo Yesu yaramukijije hanyuma uyu musega turabe uwitwa Timoteyo no witwa Trofimus abantu babiri no turaba muri Timoteyo wa mbere na Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa mbere turabona Timoteyo Paulo amwandikira muri Timoteyo wa mbere umurongo wa 23 arabango uhereye none ntunywe amazi gusa ariko unywe n'utuvino duke kubwo munda hawe kuko ugwaragurika uri maladif mu gifaransa you are sickly uri umuntu bishika kugwara cyane uragwara cyane nagira ngo ijambo gukunda kugwara nta muntu akunda kugwara uwo muntu ntaba nimvuga ikirundi itariyo nayo nyene iyo ariko uragwaragurika birashikira kugwara cyane uragwara cyane rero Paulo yandikiye Timoteyo umwigishwa wiwe Timoteyo mu pastori mu manuro nyinshi yamuhanuye inzira nakwiye kwitwara badakwiye gusuzugura ubusore bwiwe ngena nakwiye kuba umwungere mwiza ngena yigisha ukuri agashishikara gukosha ingabire yiwe Imana yamuhaye gusomera abantu ibyanditswe no kubisobanura. Paulo amwibukije amubwira ati kubera kugwara cyane mu nda kora ugwaragurika mu nda ntuhagarike kunywa akavinyo gake. Use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Kubera ukunda bishika kugwara kenshi inywa akavinyo gake. Now Timoteyo yarafise ikibazo cyo kugwara mu nda kenshi cyo muri estoma. Nibaza ko yari kibazo yategwa na stress cyangwa y'igikorwa c'Imana yakora ko ministeri ya stress antreto cyangwa yatafungura neza cyangwa kwera ibintu yatwara ingendo ngira kicwa n'inzara ntafungure bikwiye. Rero Paulo aramuhanura ati umviriza mwene data nutamura kunywa akavinyo gake. Rero impanuro yamuhaye Paulo ntiyari impanuro y'intege nke ntiyari impanuro yo kutizera ntiyari impanuro y'umuratazi ukuri kw'ijambo ko Yesu akiza ikanamba yamunasengera abagwayi yari impanuro irimo sagesse. Kubera iki? Kubera umuvinyo vin ibintu biurimwo ibintu by'amabacteri n'ibindi birafasha gukiza mu nda cyane muri estoma no mu intestine. Ibi mushobora kumpaririza abaganga abadoktere makira kino gane mushaka kutubwiya cyangwa abahinga bandi mu bya science n'ibindi. Mugira ubushakashatsi umuvinyo uratuma muntu amera neza mu nda ariko idini ryatubwiye yuko gukoza n'akavinyo gakenya ku munwa n'imara imwe ku rurimi ubukozi icaha ubuzoja muri gehinomu siko batwigishije. Kumbure ndamaze kugicigwa cerekeye inzoga nayigeze kugizo nyigisho kera imyaka myinshi cyane vrema kumenze sonda zivugeko inzoga kunywa inzoga si icaha kunywa vin si icaha kuborerwa nico caha. Rero kwirinda inzoga ni ikintu ciza ariko kandi ku bantu bagwaye mu nda umuganga ashaka kugateganya inywe vin rouge akavinyo gatukura. Ndazi ku barundi benshi cyane ku bantu benshi muko mukuru kino kiganiro bavuga ati nitwababwiye ko bajya abantu basaze akabwira abantu baje kunywa inzoga sivyo mvuze. Ariko Paulo nimba wemera Paulo vyanditse ko ijambo ry'Imana bigenda gute wowe gucuze ubivuguruza ubihinyuza wigisha ibinyuranye n'ibyo Paulo yigisha bigenda gute ko urukura pasije abantu baje kuborego ninde muntu acunga abandi ninde muntu ashobora kubwira umuntu ngo ntakore icaha ninde yo gutera ubwoba ku buryo udakora ibintu kandi ibintu byose ukoze mu bwoba nta rukundo rurimo ntibavuye mu kwizera
niko Bibiliya yigisha, kandi ibintu dakoze bivuye mu kwizana icaha. N'abantu bangahe banywa inzoga binyegeje bakanywa mu nzu mu bitanda, abapastori akanywera yumvise umuntu agacirukanka akanyegeza mu cumba. Ni bangahe muhira banywa inzoga impeke ndibagenda bayita inzoga iraho. Twigeze kugenda imakamba kuvuga ubutumwa kera muri 2008, dusanga abantu baho bose nimborerwa barongozi mu ishengero. Ndibagenda bayita basha inzoga ikogwa mu mpeke, apana impeke, ndibagenda bayita no gaha muri Amerika mpanda yibona, mugasanga barayibitse yarahiye disigaye bone dusanga abantu batama byarahiye baborewe. Musi mwe nicanda babwira ni erega mwaratewe ngaha ni inzoga munywa irababoreza, abantu baborewe, abakozi b'Imana rya aprimid ryatu kwijisho. Urumva yuko hariho kurendenza rugero. Paulo ntiyamubwiye ngo urazuranwa kwera winywera, yambwiye ati kwera kugwara. Urumva ari gituma ambwiye ko akwiye kunywa inzoga. Rero abantu cavuga ngo Paulo ntiyabwiye Timoteyo ngo ninywere, ngo hari yico reka tunywe. Wowe nturi Timoteyo ntugwaye mu nda, utagwaye mu nda Petero akubwira ngo twirinde iboreza. Niko Petero avuga. Ahari na Paulo avuga ngo nimukabarerwe vino rimwe ubuhumbu ariko mwuzure mwe muyera, kuko inzoga ni spirit, ni mwe mu muzinde. Nimutanyweje naranyoye ndazi kubera guco bisigura. Ukuri ndagufise ko kunywa inzoga atari icaha, ariko kandi sinywa inzoga ntazonywa n'umuvinyi ntawonywa, ko singwaye mu nda ntawonywa. Abantu barabambaza ngiye ahantu shashe mu bazungu bamwe kwara bari inywera bakijijwe, ngo ntwaye ka kubera iki. I don't feel like drinking. Numva umutima wanje utabinjanamo, kuko narigeze kwanywa inzoga ndazi ko ngendugura uwo muryango nosubira kwimborerwa. Hari abantu bari ngaha muri za Amerika, Canada, Europe, mwaje ngaha muri abantu mwuzuye mwema, ariko mutangura guza murahonja bukebuka ku buryo muri mborerwa, kandi mwavuga ubutumwa bwiza. Mwatanguye mu bushaka ngo nugusirimuka ko inzoga ngaha zirazimbutse. Uravye amahera umuntu abakorera ayuburonka, inzoga zirazimbutse gose. Zirazimbutse ni nyinshi, ubwoko bwishi bw'inzoga, imivinyo ngaha irazimbutse, amashampanye arazimbutse. Umuntu akapabure kuyigura ari we wese yakoze, atari umuntu adakora gusa. Umviriza Paulo abwiye Timoteyo ati uranywa duke. Reka turangirize mu nyigisho no munsi kuitwa Trofimus. Timoteyo wa kabiri, muri Timoteyo wa kabiri igice ca 4 umurongo wa 20. Timoteyo wa kabiri ca 4 umurongo 20. Reka mbere kuri 19. Unahirize Purisikira na Akwila nabo kwa Onesiforo 20. Erasito yagumye i Korinto, ariko Tirofimo namusize i Mileto agwaye. Tirofimo mu kifucongaza ni Trofimus. Tirofimo namusize i Mileto agiziki agwaye. Agiziki agwaye. Uwo numwigishwa wundi Paulo bari bazinanye bakorana ibikorwa, yari agwaye. Yamusize i Mileto muri Malta, niho yamusize agwaye. Uyu yari agwaye, yamusize agwaye. None bigenda gute ngo umuntu ashaka guhagarara avuga ati ntugwara, misero shasha ntitugwara, niwemere kugwara, ngo nihishurwa rishasha bazanye. Hari baciye avuga ngo rega ibyakozwe n'intumwa biracandikwa. Burandika ico gitabo gishasha cawe citwa ibyakozwe n'intumwa. Bene data, umutima wanje sugira ngo natake umuntu yigisha ivyo bintu. Umutima wanje ko natake ico kinyoma cagize abantu benshi abaja mufise ubwoba, mufise culpability, kwiyagiriza ko mudafise ukwizera gukwiye, ko Imana tabakunda bikwiye, ko ari igihano c'Imana, ko ari inkoni y'Imana, ko mwakoze icaha. Hari ushaka ko warakoze icaha ukagwara ingwara. Hari ingwara zandukira bivuye mu vyaha umuntu akora. Iyo ni ingaruka y'icaha. Icaha cyo nyene kirafise igihano bene data. Nivyo canke hakubita umuntu icuma gakomereka, ico kintu cyo kugwana nakoze, hari icaha cacu c'igihano, consequence nuko bafata bakamfunga, bakanca n'amande. Ibyo rero bigenza uko si Imana yamanye, ni ingaruka y'icaha, ni igihano c'icaha kirahari. Narenze itegeko, narenze ikintu tarenza gukogwa, ndahanwa. Si Imana ibikira kwigisha. Imana ntitwigisha mu biciye mu ngwara. Imana yonyigisha iki? Ndashaka kwigira mu ngwara kugira neza kw'Imana. Ndashaka kwigira mu ngwara kwihangana. Bitahuye uko ndashaka kuvuga uti ndashaka kwigira mu ngwara kwizera, atari ku Imana
taya kugira banze nginyigisha ngumeneso no ariko ubaze gukora mu gakizi kintu cyose urakiberamo kujya neza kw'Imana rero tuguruka amaso yacu turabe ibyo twigishwa n'ibyo twigisha. Timoteyo yaragwaye, uyu mugabo Tirofimo nawe yaragwaye, Paulo yaragwaye. Twe turi bande twigisha ibinyuranye n'ibyo? Turi bande twizera ibinyuranye n'ibyo intumwa zigishije? Musi